bahejeje kuyivuga no mu rurimi rw'igifaransa. Bwa mbere twarumvise akoba muri twebwe kuko ubutumwa bw'Imana bwaba buteye ubwoba, bwaba ari ubutumwa buturengeye igihe cyose. Ariko tumaze kuva muri ako koba, kubera ko turi abantu dusanzwe twemera rwose, dusanzwe kandi twizigira Imana tukanayikunda, twabonye yuko ari ishaka ry'Imana. Kuko je nagira ndababwire yuko ntiyumvira n'agatonya yuko nzova Ingozi. Ingozi nahakunda cyane, ariko ntimugire ubwoba nyine nzohakunda cyane kuko nkunda hose bantungize. Rero navyakiriye ishaka ry'Imana, nca ndabikenguruka, ndakenguruka na nyene ubweranda Papa Francisco yashikirije ubwo butumwa bw'Imana. Mbona rero kwishura nti egome ishaka ryawe niriranguke. Ubutumwa bushasha sinzi ko ugomba kuvuga ngaha muri diocese nkuru ya Bujumbura, canke ko ugomba kuvuga ubutumwa bushasha kubera ko mbaye umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura ari muri urwo rwego rwa kabiri. Ndababwira yuko harimo bibiri. Ndashinzwe iyi diocese nkuru ya Bujumbura nk'uko umwepiskopi uwo ari we wese ashinzwe idiocese iyo ari yo yose. Iyi gusa nuko ari diocese nkuru, kandi navyo nyene biri n'ico bivuga. None rero kuri urwo rwego nk'uko nabishikirije, twebwe tuzobandanya igikorwa cyo kumenyesha ijambo ry'Imana kugira ngo abantu b'abakristu bashobore kubana mu rukundo no mu mahoro, mugabo cane cane bame biyumvira yuko hari ubundi buzima. Twebwe ntituronderera iyi si gusa, kuko turazi yuko abashobora kuronderera iyi si ni bike cane babishitseko, tutarondereye ubundi buzima. Nico gituma ubutumwa bwa mbere nabibukije no gufasha abantu kuba beranda kugira ngo baze bashobore gutorana ubuhigwe bwa Mana. Bantu muba mutemera, ndabavugiye akagoye. Wewe gukurikira umuntu azohereza mu kuzimu, canke gukurikira umuntu yapfuye akazuka, wohitamwo iki? Jewe nkoresheje akenge mbona umengo nohitamwo ivyo ngaha kw'isi n'ivyo mw'ijuru, nkaba rero mpisemo vyose. Muze rero murahitamwo ibintu bibaheza mu kuzimu gusa, murabe yuko twoza turagenda turaba ijuru. Ubutumwa bwanje rero nzoza ndasubiramwo iryo jambo, ndaribasubiriramwo mu buryo bwinshi, mu majambo menshi, mugabo rigaruka ngaho. Yezu yapfuye akazuka kugira ngo tumenyeshe ko hari ubundi buzima kandi tubeho nk'ibiremwa bishasha. Rya jambo ry'Imana twumva mu gisomwa ca kabiri ati nta n'umwe nkibona nk'uko nabona kera.